ndashaka kubwiza ukuri ukuntu wombesha yuko Dani yapfuye kandi ari umuntu muzima yibereye ngaho nako numubwira yuko mwabavye Dani yapfuye kandi tinde mwiboneye n'amaso yiwanje mubonye mvuye kuraba Marita mu bitaro ngiye kumuraba nkicinjira gusa ndamusanzeyo nantuzenya Karori acasangayo tugiye gusamara abarirutse ndamwiruka ko ndamubura niyo mpamvu nze ngahanye rimwe kuri rimwe kugira mumubwire neza ukuntu umuntu mwose yo bari muzima hanyuma twe mukatubesha ko yapfuye ariko Deni ibi bintu nibyigezemo koko ngamanuka ngaho tuvugana Deni nzakwihaneze gushika ryari zemba nzeza n'ibiti ndagukuruguture mu matwi kugira ngo unyumve ndabyibutse umenga umutima wanjye wopasuka niko waruzi ko ubu ngubu noneho Karori arimo arirukanka inyuma ya rwa rukecuru ngo ni Marita nyina wana what Anika oya Anika please ndakwingize ntuce umutima Marita si nyina wana washize nk'iki ni wowe yazaye ariko ageze mu biganza byawe acaja mu bintu by'ibyo Rabeshe Ubusazi ni ukugerageza kwibona ndakubaza ubwa mbere narabaheye ko iki ntabona ubwiza yewe ni sore ndefu ahubwo byiza sinzi ko uza tukavugana kubikubwira kuri telefone ntabwo byumva ntubona bitahura bimbaye ko mamesi umviriza nyumva neza wibuke ni we nshuti mfise nta wundi wo kugisha inama mu bibazo mpuye n'ikibazo cya danje sobanura amakosa twakoze Imana iri mu ruhande rwacu amen Marita wabonye ko ikipe muri gukina nayo ntabwo yoroshe wicunge je ndagiye nyuma yo kugenda manzu ngenda kubwira wabonye ko meze neza wabibonye sindi so kubona ugarutse ngaho sindakeneye ngaho ugende witsimbe ukagaruka ngaho kaza kunwegera turi kumwe
ngaho tuvugana. Deni nzakwihaneze gushika ryari ze mbanze za n'ibiti ndagukuruguture mu matwi kugira ngo unyumve. Je nakubwiye ko ntashobora gukundana n'umuntu w'umwana aho kujya kuza gukunda umuntu akuze. Ariko uwo mwana nyene wamuzi kubekiri n'uwangiriye imugoye kandi uzi neza ko dakeneye yuko nkundana nawe. Kwiyahura ninde yakubwiye ko kwiyahura ari byo bizana umuti koko? Ariko rega wofu gashikayo wibaza rero ngo ibyo ngibyo ari byo tuma dukunda. narabigusobanuriye kenshi ariko cy'ubuzima bwanje umunezero wanje ushingiye kuri wowe. Ngiye cyose rero ntagufise ni gute noba kandi mugize Imana tuyonye muri isuku yo mu hashiko n'umunezero. None zoba byiza kubana agahinda rufuma ndagabana n'agahinda mu kuzimu ko mwana umva ngo abiyahura ni ngombwa baje mu kuzimu. Ndakunda ndakunda Deni ndakwiyamye uzurondera abana mungana nanjye nzorondera abo tungana uranyumva neza. Ani ku mutima wanje byo ntavyo bitahora taranyemeye kandi ejo zosubira kandi ndabikore uswe kandi nabari ryaje kandi nugwe kandi ndabikore. Haraho uzosanga wacera ugasanga na filimo byaseho kuzo zo uri ucuza uvuga ati my goodness twege ntavyemeye we ntavyemeye. I truly love you no kuko ndakunda ukunda. I love you so much. Niko narondera ndashaka kubwiza ukuri ukuntu wombesha yuko Dani yapfuye kandi ari umuntu muzima yibereye ngaho. Ukuntu mwambwira yuko mwabavye Dani yapfuye kandi tinde mubone n'amaso y'uwanje. Mubonye mvuye kuraba Marite mu bitaro ngiye kumuraba nkicinjira gusa ndamusanzeyo nantuzenya Karori acasangayo tugiye gusamara abarirutse ndamwiruka ko ndamubura niyo mpamvu ndenga hanye rimwe kuri rimwe kugira mumubwire neza ukuntu umuntu mwose yo bari muzima hanyuma twe mukatubesha ko yapfuye. ubona yuko ndikirofa Nuri kirofa iya uri kirofa rero si iya basi sinamwirabiye ndamusuzuma ndabona neza yuko yapfuye. icyo rero nicyo kibazo nashaka kukubaza ko wowe uri kigugu ku buryo uryoberwa umuntu yapfuye nuka je namwirabiye yapfuye ndanamukorako ndabibona neza yuko yacikanye muri make ugomba nyigisha ukuntu nkora akazi. niko ndakwigisha akazi kandi sishaka kungira mu kazi kanyu kandi nari nabubaha cyane si kuvuga yuko je ndi kubayigisha akazi mukora sibyo kandi sishaka kubigira mu kazi kiwanyu ariko ntumfate nk'umusazi cyangwa ufate yuko atamaso jewe ngira umuntu ndiko ndakubwira nuko namwiboneye n'amaso abiri kandi nikimenya yamenya sije namubonye je nyene twamubonye turi abantu batatu. Bro igihe apfa je niho nari nibereye naramusuzumye je ubwanje ndashira kuri intoki ku mazuru ndatestinga ndabona yuko umugabo yapfuye none ucuza umbwira yuko ari muzima gute wewe. Sawa birumvikana. Okay gusa nyimba ubona yuko ndiko ndakubona nk'ikirofa sawa nta kibazo. Nagize mwiriwe mamesi. Ewa na wapi kabisa. Ndi habi. Ewa ni story ndefu ahubwo byiza sinzi ko uza tukavugana. Kubikubwira kuri telefone ntabwo byumva ntubona bitahura bimbaye ko. Mamesi. Umviriza nyumva neza wibuke ni we nshuti mfise nta wundi wo kugisha inama mu bibazo ahamwe n'ikibazo ca danje kandi ugasamara ndibaza kutazongera kumbona koresha umwanya nkeneye ubufasha wawe
mame umviriza mamese sibyo nigirisha ndabizi ndagusabye mu bufasha vrema ingo muhira tuvugane nyine ubufasha bwo kunkura ngandi ukantwara iwe cyangwa ukantwara ahandi kuko ndi mu bibazo icyo wumve ko amashamba yashushe kabaye alo harankufyona gisigaye no kwirwanaho nk'umugabo iyi nzu nayo umwanya n'uba mwanya boyinsangamo nta mwanya wo kongera kuba nganje ifise ariko sindaca hehe ubufasha nimbwiteze kwa mamesi none arankatiye ariko si ku kibazo byama byanguriye kweri kinyendaro ngo ba hanzi ko operation ari impejeje ariko ntaco kanshake gukora sabe ibyo ndabyumva Anike ariko kubera iki nakubajije amakuru yana ukambwira ko atawuzi na wewe demayi wanje umwe nemera fata nk'umuvandimwe wanje fata nka mama wanje umuntu umbwira ibintu byose nawe utangiye kumpisha reba ko ari wanyine ari mu kunsaza umuntu ufise mbwira amabanga yanje ni wowe nutangura kumbirana mu binyoma nzo bigenza gute tutibani yaho ko ndakwiye kuyahura ngo niho amahoro yoboneka Demayi urambabaje ko iryo jambo uvuze muje narakubeshe ngo kubyana mu buzima bwanjye ubaho ngeze aha ntabwo nifuza no kumva iryo zina ngo Ana. Ana yaraduhangayikishije mu muryango, musaza wanjye arasara ariruka ku musozi, iyo arara ryose rishoboka aratoragura, kandi nawe ndazi urabizi, urazi ko ari we wabimukuye mukamuvuza, urazi aho wamusanze ukuntu yari ameze. Ariko ndatangaye no kumva uri muravuga ngo jewe nashaka kukubesha usinkubwiza ukuri, wariho amabanga ndakunyegeza. Ana mu buzima bwanjye n'uyu munsi sishaka no kumva izina ryiwe. Naragerageje uburyo bwose ndabatandukanya na Karori, biranka. Gushika aho musaza wanjye neza asaza arirukanka bitewe n'uwo mukobwa Ana. Ariko ubu ngubu nari ndimo ndashima Imana yuko Ana atakiri no ku isi y'abazima, yapfuye. Ariko mu gihe nyishima Imana ko uwo nguwo atagihari ngo bagume birukanka, kandi wamuvujije agakira, ubu hariho n'ibindi noneho birimo biramenagura umutima, n'ubumenga wopasuka. Ndabyibutse umenga umutima wanjye wopasuka. Niko waruzi ko ubu ngubu noneho Karori arimo arirukanka inyuma ya rwa rukecuru ngo ni Marita nyina wa Ana. What? Anike, oya. Anike, please, ndakwinginze ntuce umutima. Marita si nyina wa Ana? Nyina wa Ana nyene. Bivuze ngo niwe yakaba ari maboko wa Karori. Ariko Mana kandi nzomubwire ko Dema wari ubona ko Karori yananiye. Karori abitse ko ndamukunda cyane. None ibaze uhavuyeho Ana, ubu nawe hagiyeho Marita. Nta makuru uzi. Urazi ryari ko navuye ngaha nkamukurikirana ngene ndamucungacunga hagiye, ngasanga neza yibereye ku bitaro yagiye kwiramukiriza Marita. Kumana Karori we. Dema ko iki Karori karangira bino bintu. Karori abizi ndamukunda. Karori nta kintu kimwe ntakoze ngo mwereke ko mufitiye urukundo. Aho bigeze ko birandanga. Demayi. Oya. Demayi. Ibaze Marita n'ukuri. Ibaze Marita. Demayi ntibikubabaze. Urabizi neza hano wakuye Karori, siko?
ariko rero nanje ngiye kumuterera impanuro, ngiye arageza uburyo bwose bushoboka, ndaza azotwumva. Navyo Anike we umva kumva gusa nuko Karoli. Oya. Ewe, karibu cyane muhira. Aha ni iwanje uyumva amahoro. Ko ngo unezerewe. Ndakunezerewe cyane, ndanejeje no kuba warakize. Ubu numva nyine numva meze neza cyane. Naje nuko nyene ndaryoherewe kubona meze neza gushika isaha. Ni kumengo mufise amasomye. Wewe yumve neza aleza hani muhira. Aha nyine ni muhira wisange nyine ubone ko ari muhira. Yakoze. Ko uvuye mu bitaro usa neza cyane. Iyo n'ahantu muri salo twaciye ukoze neza. Shira uratagase madamu. Koze. Kandi uranambara n'utuntu twiza ukabegwa mu izosi. Urufunguzo rw'imodoka. Kumutima. Urufunguzo rw'umutima. Umutima w'iwanje. Ni kuri ndanezerewe kuba wagize kamitende ubu umeze neza. Nizere ko numara iminsi mike ngaho ahubwo uzoguma woroherwa umererwe neza igikomere nyine kive ko burundu sibyo? Yego. Hama nagumye ndakuganiriza ariko sinakubajije no kuzimana. Kuzimana gake? Amazi ni bya. Amazi? Ntushobora no gukomanda agasoda canke akave? Va kandi mvuye kwa muganga wavyibagiye. Nyine uvuye kwa muganga kubera umaze imisi urwaye utakanwa ubu nyine niho ukana. Ya, numva amazi ari sawa. Okay. Ntacu reka ndaguha ivyo ushaka. Sivyo? Ntegereza kukwita nkuko nawe wanyitayeho. Wambaye hafi uranyitangira aho nari kuba je natewe imbugita uritanga. Sinzopfa ndavyibagiye. Sawa ndaje. Araryoshe cyane. Gusa nyine warabaye mwiza ukuntu. Kuri ubwo bwiza ntabwo ntabarambona kera byari kubereye. Kira gihe kera ukiri ruguru umengo nabyo nabona mu gusuko wasa naguma nikundira umwana. Erega kija gihe mva na ruguru nyene kandi amazi y'ujumbura ni meza atandukanye n'ahari. Ushaka kuvuga ko ari yaguhinda? Sha sinzi siyongora kwemera ahubwo niko wari usanzwe uri gusa nyene je amaso yanje wamengo yari ku kintu kiyafutse. Ubu rero ubu ndakubona uri mushasha. Sangiye merci. Sangiye amazi. Sangiye? Kuko uri kimwe. Kandi izanira gwanje. Oya sangiye nani bya. Twasangiye. Okay, nta kibazo nimba ushiriho dusangira. Sorry. Yo nasamaye. Areze nta na kimwe. Ni sawa kabisa bisanzwe kandi vraiment ndaryohe. Gusa yarameze neza araryoshe.
cyane gose none ari we yampaye mva yo bihagoye cyane cyane rero ndayahawe nawe aca aryoha cyane Nishimiye kuza. uzi ko numva atameze nkayo nahorana Nawe. cyane ukaciye mu biganza byawe Ubwo rero birasengeye. ibiganza byawe bituma ibintu biryoha bimera neza Merci. ubwo mbwira washizemo iki Ni wowe yazaye. ariko ageze mu biganza byawe aca aja mu bintu by'iryoha Turabeshe. Gusa sinzi. Ni ukugerageza kwibona. ndakubaza ubwa mbere narabaheye kubera ko ntabona ubwiza naguma mbona ana kumbe umubajo nkawe uhari nkashima ana Ariko ukuntu baravuga abantu bakunda gusenga ngo igihe n'icyari bwagera. Ubwo si ibyo. rero dukosora ayo makosa twakoze Imana iri mu ruhande rwacu. amen Amen.